Fiko twahuye kuva muri mu mwaka wa 2023 niho yaza muri twafa turafatanya ibikorwa. Narezwe neza, narerewe ahantu heza. Jewe ngerageje kuvuga amateka ya sinema. Je sinema narigeze kwizamo before kera nyene. Hakiri ubuntu bw'ubutimu bwinshi, ama repetition adahera ibiki n'ibiki kera. Muga mu nyuma tubona umengo ni ibintu bitari serious turadeja, ariko Imana ishimwe ko yampuje na Twafa team iri serious, hama hatangura kubona yuko indoto zanje ziriko zirashika biciye muri yo team nyene yo yari yarikomeje. Gukora filme ni nko gutera dufate nk'igiti cyangwa ikica kintu kizokungukira heze imyaka myinshi, cyangwa niyo myaka iheze hakaza imvura ikagigira ikagisenyura ntunaronke niyo ntunze ariko kagumizamo. Rero umunyamwete n'umuntu akora adacika intege agumizako malgré ama challenge ariko aguma ayikarakora. Iyo award cyo tuzotanga tuzomuha award nkuko muvyumva hamwe na envelope y'umuriyoni. Burya iyo uri mu bintu vyawe challenge ntizikubuza gutera intambwe. Ndabizi neza hari abantu benshi bakora ibintu bo nyine bumva kabisa ko ari ivyo wabo, mugabo ugasanga nta n'amafaranga banabikuramo wanashaka, mugabo akabikomeza. Wanashaka n'abari ku ruhande bakabona umengo nta bwenge bagira, mbuga ugasanga bariko barabikomeza babikora. Mwaramutse. Bwa mbere mbaje gushimira Imana yo yaduhaye kano karyo ko gukoranira hamwe. Ndabashimira namwe abanditsi n'abanyamakuru mwashoboye kutwitaba, ako kandi nshimira badushigikiye ama company yadushigikiye. Icatumye tubahamagara twifuje yuko tuganira ku kijanye n'igikorwa gishasha tugiye gukora kivuye muri Twafa. Twafa murayizi yuko ari company ikora amafilme, amavideo atandukanye, ama documentaire, amavideo y'ama evenement atandukanye n'ibindi byinshi. Ariko kandi twatanguye muri 2018, ariko gushika ubu hariho benshi twagiye turibaruka turavyara ku ruhande, ariko uyu munsi twashaka kubamenyesha yuko twavyaye umusore w'igitangaza yitwa Fiko twahuye kuva muri mu mwaka wa 2023 niho yaza muri Twafa turafatanya ibikorwa. Ariko uyu mwaka niho nyene twabonye yuko nawe ageze gusohoka yokora ivyiwe, aratunganya filme yiwe, araduha inkuru ya filme yumva yogira yokora ayita Urukundo ni iki. Hanyuma turavuga ati dutegerezwa nyene kugusohora kabisa, wakuze nawe tukwereke industry yacu ya DC57 ya film uje mu bandi. Timo intuze yiwe company yiwe yitwa Great Nation nkuko mubibona. Hanyuma tukaba tuzokora lancement iyo filme ku munsi wa Mungu tariki 31 hajya beho ya Twafa isanzwe ni mu nyubako ya Friends Building iri impande ya CNDD FDD kuri Kotebu abatahazi. Ivyo birori bizoba birimwo ibintu byinshi bitandukanye, nico gituma twikoze ku ma company kugira bashoboye kudushigikira. Hariho abazotamba, abazoririmba, murazi ko hari impano nyinshi zitandukanye kandi Twafa bose bashigikira. Ariko kandi Twafa izoshobora gutanga award ku mukinyi w'umwete cyane gushika ubu muri industry. So kuvuga ngo no muri Twafa cyangwa he, ariko arahari umwe tuzoshobora guha mu bantu bakina film hano mu Burundi afise umwete gusumba bose. Namba ari je ubwo ndayiha. Isino kwiharira ijambo jenyene. Umungu wacu nawe yakuze arashobora nawe kwivugira ivyo ntavuze. Karibu. Urakoze muvyeyi. Reka manze ndabaramutse nongeye nabashimira ukungene mwatwitavye. Mwene wacu yari yavuze dusa n'ababimenyeshije dutevye, ariko Imana ishima ko mwahabaye. Ariko kandi nongere nshimire nanje mfika nshimire aya makampuni yadushigikiye mu buryo bw'igitangaza. Nukuri nabone turabashimiye gose, kandi twizere yuko bidahereye kuri twebwe, kandi basanzwe banabikora no ku bandi, kandi nizere ko bazobikora no ku bandi.
hamare nkuko Mamulawo yababwiye nuko nyene igikorwa ngiki tugiye kugishira ku mugaragaro hama itangure guca ku mbuga. Ubwo urumva yuko rero ngiye kuza ndakora filme ziwanje, ariko nizere ko mutanyuka ya mitwa bon turafa ni muhira nzohaguma ndumutwafa, ariko afise ahandi hantu nawe ni atwara ndatwarwa muri turafa mugabo nanjye ndatwara muri The Great Nation Company. Rero mwumve neza yuko nimwumve yuko umengo karabaye biracitse baratandukanye baragize iki je ndumutwafa mugabo afise company yitwa The Great Nation Company. Rero kuri twagomba gusaba abantu bariko baradukurikirana kuzodushigikira kuko Imana ishimira ko vyahereye bukuru, vyahereye ku bavyeyi banje ba industry bo muri industry baranshigikiye kuva mu ntango y'igikorwa gushika n'ubu unye bakishigikira bakiriko, kandi ntibizoba bihereye ngaho bazobizira yuko bazokwama banshigikira no mu bindi bikorwa byose nzogenda ndakora. Rero ndashaka gusaba rero n'abantu bakora dukurikirana baze banshigikire, bongereza agatege ko ubo urumva ngiye kuba nanje hari ikintu nyobora, bongereza agatege ko kunshigikira, kandi no kuri ni inzira yuko narezwe neza, narerewe ahantu heza, kujya anya abavyeyi banje batigira bamaramaza, nanje nizera yuko ntazoba maramaza. Ego murakoze. Utubazo dutatu, akabazo ka mbere kabaze Figo, sinja kure cyane y'uwatanguye yavuze ati mbega ingorane mwebwe kuja muri sinema mwagiye gute, utubazo mwagiye muragira n'utubuhe, mbega muteganya kuva mu utwo tubazo muzotorera inyishu gute nkuko uwa mbere ntanguriye yabivuze. Ayo madame mwebwe murashitse ku rundi rugero rw'amafilime, uno munsi mwebwe iby'amafilime mu bundi mubibona gute, bigeze hehe? Mbega kugira ngo ku isoko tureke mu Burundi gusa mutegekanye iki nk'inararibonye kugira ngo iyi filime nazo ku isi zimenyekana z'abarundi? Urakoze. Ikibazo ndakibaza babiri mudame n'uyu mushinga naye, mbega nakaye kabijya muzanye muri no filime yanyu. Ikindi kibazo ni kimuzanye kugira ngo mufashe nk'iterambere ry'igihugu mu aya mafilime yanyu. Turakunze kubona amafilime baraza bagapresenta hanyuma bigaherera iyo. Mwebwe ni ikihe kintu mubona kizotuma mushika canke mubandanya gisumbirije ibindi bintu, kugira ngo nk'uri karabumviriza canke baraba abona ati aba bantu barasumbirije, barafise ikintu basumbirije ayandi mafilime? Bon, jewe ico nizera nuko narahamagawe muri bino bikorwa, kandi wampamagaye yarampamagaye ndamwitaba, hamarandungika, amaze kundungika ntiyandungitse jenyene, yategeza kumpana na power zizoshobora gusangangura ibintu byose bizonyitambika imbere. Hari ijambo ngenderako cyane muri The Great Nation Company riri muri Yesaya 52:13, haravuga ati raba umushumba wanje azoja imbere, azokuzwa ashigwe hejuru, si wazikuza azokuzwa, hariho ukundi kuko kuri behind, uravyumva, asumba abandi. Ibyo nzoshika ko byose, aho nzoja hose negamiye umugabo akomeye, kandi azomfasha kunesha byose, kuko jewe ubwanje ntavyo nokwishoboza, ariko Imana yo iri kumwe nanje ibihe byose, budahumeka budasiba, yoyo yaramaze kunesha, ubwo nanjye ndonesha muri iyo. Ego, iyo ni garanti ituma yemeza yuko kumbure uzorengana canke ibintu byawe bizogenda neza, kuko haro n'abamwize canke abatumwe nawe bakora ari byabo batabitamenyekana banganiriye. jewe rero wo nizeye, kuko dushaka kuhata ko tuvuga bamwe, jewe nizeye ntananigwa. Hama
aba haters ba Truafa je nibaza yuko nta ba haters ba Truafa bahari. Rindira ndabikubwira ndabigusigurire neza. Nta ba haters ba Truafa bahari. Bajya bose ubona mengo na ba haters ba Truafa bafana Truafa. Gusa jewe ndakunda ikintu cyitwa ku urabona twese turi muri business, udandaza ubufu ndandaza ubufu, uriko uravyumva, ushaka abakiriya benshi nanjye nshaka benshi, hari ibintu udashobora guhuriza ko biri kose. Rero bijya nibisanzwe ni ibintu byo mu kazi. Hama bajya ubona umengo na ba haters bro, nta ba haters bahari ko ndamaze kubona kenshi iyo habaye ikintu gisaba yuko biba ngombwa yuko tujya hamwe twese, abo witwa aba haters naho witwa abakunzi n'ibiki twese dusanga turi hamwe cyko dukorera hamwe. Rero ntimuzogende muravuga yuko muri industry hariho abantu badacana wabo, turumvikana twese tumeze neza so buryarya. Okay, hama ikindi naco wabaje ikindi gikorwa yuko sinzoza ndaza kubagora iki nta muntu n'umwe kuri ino udakeneye support. Nta muntu udakeneye support kuri ino. Nivyo Imana iradusupportinga ariko kandi iraduha n'abantu bashigikira ico gikorwa. Rero turizera yuko muzodushigikira kandi na uretse nawe nkaho uri kuranshigikira, ndashaka utazogusaba amafaranga cyangwa iki nkabusaba ikiganiro nozokinyuma ntuzobonshigikiye zo witwa wanshigikiye. Rero abatanga amafaranga mwese azotanga icyo ashoboye kugira ngo amfite jewe sinje muri industry kugira ngo fika bari wagaragara, ahubwo ndashaka yuko objectif yanje nuko twakubaka industry muri rusange, hama ikagira higeze. Maybe no musi bashaka ko bitari ko biratugaburira nko dushaka, mugabo ugasanga ejo canke hirya yejo biriko bigaburira abana bacu canke abuzukuru bacu, mugabo bivana rero n'inzira twabaciriye twebwe. Nkaje ndashima Imana kubadutanguriye kubatubanzirije, no kuri bagize neza kuko nkaje biramvuga nti standard nashikiyeko hari abandi bashaka kuba barayifuza, bwaje nashikiye ku iyo standard, hari abancira inzira, hari abambanjirije. Rero ifiko natwe dukora kugira ngo ducire inzira abandi nabo bazibashikira ahantu mu byuzuye. Gogo nigiki batoya banje muri industry manze munshigikire jewe manze nshinga imizi hama nivyo sino kushira ubuyi waje nangura mfate ngo ibana nimunze ifo yuko amfite jambo y'Imana naravuga yuko kunda mugenzi wawe ko uyikunda, ubanza kuyikunda dabo hamaze ko uburyo uyikunda akaba kucyo ukunda mugenzi wawe. Rero sinojaga ngo mfate abantu ngo ndiko ndazana abantu ngo nje kubafasha kubaduza ekada, jewe ubwanje kwanza reka manze nshinga imizi hama nzotangura gufata ukuboko, kandi wanashaka gusanga no gushinga imiziki wanje kudafasha n'igihe kirekire kuko byose bikora Imana. Rero bidafasha igihe kirekire ubwo no kubafasha n'ibizosaba igihe kirekire gwa ntawe gufasha abo batoyi banje. Dieudonné Radio Indundi aziti waje gute muri cinema. Jewe ngerageje kuvuga amateka ya cinema. Je cinema narigeze kwizamo before kera nyene hakiri ubutimu bwinshi, ama repetition adahera ibiki n'ibiki kera, muga mu nyuma tubona mengo ni ibintu bitari serious turadeja, ariko Imana ishimwe ko yampuje na Truafa team iri serious, hama hatangura kubona yuko indoto zanje ziriko zirashika biciye muri yo team nyene yo yari ikomeje. Je nibaza yuko sinzi ko nagerageje kwishura neza. Okay. Dieudonné yacyambaza nande ati uko mbona film Indundi yahigeze arikiriya jambe gavyogenda guta kugira ngo ube mpuzamakungu. Kugeza uyu mwanya je uko mbona film Indundi biriko biraza ni sawa, turabishima kubera ko urana ko benshi babikora nk'akazi, hari benshi bibeshejeho, jewe ndakarorero keza uko bitunze n'abandi. Rero kugira ngo ibe mpuzamakungu
turiko turabigerageza muri iyi filime urukundo ni iki muzobonamwo n'izindi ndimi atari Kirundi, Igiswahili, Faransa, Icongereza. Turiko turagerageza gukina no mu zindi ndimi mvamakungu kugira ngo dushobore kumvwa n'abandi, kugira filime zacu ndundi zishobore nazo kuba mpuzamakungu. Ego wo mu Gaseke yambajije ati akabirya kari muri iyi filime, nico nayimaje kuvuga. Akabirya kari muri ino filime nuko harimo izindi ndimi atari Kirundi, ariko kandi ni filime yakozwe ku buryo bwiza cyane, amasanamu ni meza, amajwi ni meza gusumba ivyo twahora dukora, nubwo navyene bitari bibi, ariko kandi n'abakinyi bakinye neza cyane, bari bafise script ziteguye neza kandi barazikinye neza. Ego Iyaga Nawe TV nayo yacimbaza ati iyo award nk'umunyamwete twamumenya gute? Antwa umunyamwete araboneka, ubu namwe no baho udupapuro ngo mutora. Hariho umuntu ashobora kuza agakora filme akabona ntibigenda. Gukora filme ni nko gutera dufate nk'igiti cyangwa ikica kintu kizokungukira haheze imyaka myinshi, cyangwa niyo myaka iheze hakaza imvura ikagigira ikagisenyura ntunaronke niyo ntunze ariko kagumizamo. Rero umunyamwete ni umuntu akora adacika intege, agumizako malgré ama challenge, ariko aguma ariko arakora. Iyo award ico tuzotanga tuzomuha award nkuko muvyumva hamwe na envelope y'umuriyoni. Ego nahejeje. Iyo award izoba yitwa Ishaka Award yo muri Twafa. Iyo umuntu asohoye umwana aramubwira icyo amusohoranye, ati mwamusohoranye iki, muzomushigikira gute? Okay, icyo twamusohoranye ino filime urukundo ni iki. Iyi filime urukundo ni iki yakozwe muri Twafa, yakorewe muri Twafa, nanje naranayikinyemwo, nayidirectinze n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko nibaze ko ikiboneka nyamukuru n'ino filime urukundo ni iki nico dushoboye kumusohoza. Hama uko tuzomushigikira nako nkuko dusanzwe dushigikira abandi, nawe tuzomushigikira niyatwitura, ako kare nawe agiye mu bakiriya bacu bonye niyakeneye ikintu muri tubafazori. Ego ndabaza ko ari uko, ariko kame nk'umwana wacu hariho ama pourcentage kanaka tuzomukurako. Ego kandi nawe niyadukenera mu bintu vyiwe turahari, arabizi ko dusanzwe dukorana n'abandi, ariko nk'umwana wacu nyine kwa kundi nyene hariho nyine ukuntu kanaka ki systeme tuzokora. Murakoze. Fiko tugiye kubana gute, tuzokorana iki? Abikoze icyo twanagizayisubira filime yawe n'ikico tumiho bombe. Hariho wabajije ngo tugiye kubana gute na Twafa canke tugiye gukorana gute, ndibaza aje kubisigura aciyagira akacishura. Hama filime yanje ni giki cyatuma ihirumbirwa. Kino bintu ngomba gutumira abantu bose bariko baradukurikirana ino filime ni filime imeze neza nkuko babivuze, samasana meza yakorewe n'ahantu cyane ngombwa ko itegeza gukorerwa bivanye na story, ariko kandi irimo n'abakinyi babunyoye niko bayivuga, babunyoye. Irimo abakinyi b'ibitangaza, abakinyi bakomeye cyane muri industry bamaze kwandika amateka agiye atandukanye. Rero nibaza ivyo vyonyene cyotuma filime ihurumbirwa. Na cyane cyane nisonziki kuri casting director nguyu twaravye bajanye n'inkuru. Okay. Hama ico kubwe uko aribo bazobandanya na Fiko handiko nishura uwo muri Isoko FM. Ico twisunze muri casting nabajanye n'inkuru abo twabonye bijanye kuvuga ko aribo bazobandanya na bakorana nka team, oya so bazobandanya na bakorana kuko inkuru ntiyamiri yayindi kandi inkuru ntiyamikeneye wa muntu wa wundi nyene. Gusa nabo nyene abonye bakenewe azobahamagara n'amahoro menshi. Okay, hama uwo mu Isoko yambajije ati ko Fiko asohotse mbega umusubirizwa bimeze gute byo kwinjira no gusohoka.
Fiko ego ubunye aragize company yiwe ariko ntapfuye arahari nkuko twokenera uwundi nawe nyine azoba ari kumwe nacu yabivuze ko kandi natwe twabivuze ntitumwirukanye kandi nawe nyine ntiyomotse arahari tuzobandanya dukorana ibyo kwinjira no gusohoka hariho n'abandi bahora binjira umwe naho tutaba twabigize official ati ako na rimwe harikezo tugira casting bakaza bakinjira muga mwabonye tuba twinjije hari abusanga impano ntizingana kandi haro abo bifuza kwinjira bose muri film ko badafise impano nyene zingana ugasanga abo dukeneye nibo tugumije abandi nabo tutakeneye tukabarungika kubandanya baronderera ahandi rero nta kinogo gisigaye muri twafa kandi ntigifakara naho iyo badahari fiko n'abandi boza bagakora ingorane twagize n'izihe mu kwinjira muri industry niko wabajije Theodore je nta ngorane nyinshi nahuye nazo nta ngorane nyinshi nahuye nazo kubera nashikiye mu vyuzuye plaza nashikiye mu vyuzuye nta ngorane nyinshi nahuye nazo utundi burya iyo uri mu bintu vyiwawe challenge ntizikubuza utera intambwe ndabizi neza hari abantu benshi bakora ibintu bo nyine bumva kabisa ko ari ivy'iwabo mugabo ugasanga nta n'amafaranga banabikuramo wanashaka mugabo akabikomeza wanashaka n'abari ku ruhande bakabona umengo nta bwenge bagira mbuga ugasanga bariko barabikomeza babikora rero ubumva ufise amahoro uryohewe no gukora ico kintu maje nta ngorane nyinshi nagize nizo nagize nazigwiza n'ubusa kugira ngo bandaye ntera imbere.